Lips, baby, like a lollipop. It's so cool, baby. It's so cool, baby. Yo. Sha nivugiye ku ruhande rw'iwanje nta ngorane ndahura nazo. Igihe ndayimazemo sigiye kinini muga nta ngorane ndahura nazo kuko nimba ngiye gukora ndagenda bakamenya byose byo twa twavuganye ibintu byose twa twavuganye nta muntu arareka kubikurikiza no bandamubesheye. Ariko baravuga neza ko iyo muri giye gukora kari akazi abarimvye babarondesha nk'abandi bantu baba bahari bishika bakabasaba iyindi partie de ivyo bamutavuganye reka mvuge nko kubasaba yuko mwo Lips, baby, like a lollipop. Biramaze gushika ariko sinumva ko nabemereje nabanki oya cyo menya kimwe niko bimaze gushika akabimbwira. It's so cool, baby. It's so cool, baby. Yes, inkumi nyinshi hano onya nibwo mugira ama video hari abatinya ya masene atandukanye wisene uvuga ati iyi script ntayo nokina nubwo umpereza amafaranga ngana gute niye simbona iyo ntokina kubera dufate nk'izo bavuga ubunya nko ngaha dufate mu gihugu cyacu iyo bavuga wabatinya nuko umuntu yabambaye de pièce iyo nitinyiti ayo nande ndamaze kuyikina uramaze kuyikina Yo. Yes, bakunze Ashali TV amahoro neza abane namwe aho muri hose ndetse ndaramubwira neza ko no musi impanuro y'umunsi mpera ko turavuga ati twizera abantu ariko ntitubehereza agaciro kanini cyane mu buzima kugira ngo batazotwicira ibintu muri kazoza kuko iyo wizeye umuntu cyane ukarenza ko bituma akwigarurira akamenya kote faiblesse wawe rero tumenye kwizera ariko tukagira na limite no musi ndi kumwe n'umutumire wanje adasanzwe ndetse mutumire amese bien atuza kuganira byinshi reka sindamuvugira ahubwo tubanza tumuhe ikaze tunamuramutse kuri Ashali TV turabaramugije cyane amahoro mese neza mukaju gatuje cyane gose na mahoro ego mwamwitwa bande musanze mukora uduki je ndakuzi ndazi nivyo muko ariko reka wivugireho ko nturi umwana muto nege ko imbagije wiwe ariko baradukurikirana of course okay nitwa Benita Chloe handi umunyeshuri umunyeshuri kuri University ya Tanganyika ariko inyuma yuko uri umunyeshuri akandi kazi usanzwe ukora nagaki bon ibindi sanze nkora ndu Vixen Video benshi babarundi basho bahari aruguru hari anya mu Ruyigi hari higa hari ayo shatawe umubwiye ngo Vixen Video ebana cume ngo uramutaka cyo ni kizungu mu kirundi bavyita gute mu kirundi ko nabivuga yo baja ikinovuga kimwe cyonyene na hari umuntu waruguru ndibaza abantu benshi bamaze gutahura ijambo umukwini video nuko ari bajya bigime bahora batugyohereza ibintu mu ndirimbo nizo nabivuga abatakuze benshi sivyo canke bifuza kukumenya example yaho uvuga ati genda mu ndabere mu ndirimbo runaka n'indirimbo yande uvuga ati notanga nka example tigenda urabindi barakora za kumva example notanga ku ndirimbo mbona haro indirimbo yitwa Roro ni nahereye y'umurimvyi Page yarimbanye na Alvin indirimbo arabayiti gose abantu barayimenya no bamenye ko kwanje iyindi nayo irikira hitinga ubunya niyo no gufatana ko yes guys uyu musto ararenze urumva baramufasha yo canke ntibakuronse kiyagiye ntavyo bakoze barayibonye muri video ntibandose kabisa ntibakuronse bamaze kubwira ko bokuyowe baza ko ijya kukuyo ko ari kukugira iki uraziwe ijya yose igura ibintu byinshi birashika je byo niyumvira ugasanga bajya sivyo biyumvira we kuri we wari wiyumvira ko ijya yose igura afashe kwerumva ari gukubita nyene je niyumvira ukubita inkoni ukubita icuma ubiri inkoni canke ingumu ibindi bintu aho kubita nyene kuko nyene nk'umuntu baramubabaje no gufata no ku iyo banishe wari waramukoze kugira ngo cyo ati yari kungira uko iyo ni long story kweri urumva hajya ndahari nko Vixen Video mugabo bararirimbye ngira barinzi byabaye ko canke byo babona ku bandi byose mugabo je nitwo birandiraho indirimbo sigwanje oya kanatsinda twagomba gusa ducishemo ariko nk'umu video Vixen sivyo murahura n'utuntu twinshi dutandukanye ndetse tw'utu insolite iyo mugiye mu mashooting runaka ariko ingorane nazo kanini cyane muhura nazo nizihe mugiye gukora ama video n'abaririmbi baje cyane nivugiye ku ruhande rw'iwanje nta ngorane ndahura nazo igihe ndayimazemo sigiye kinini muga nta ngorane ndahura nazo kuko nimba ngiye gukora ndagenda bakamenya byose byo twa twavuganye ibintu byose twa twavuganye nta muntu arareka kubikurikiza no bandamubesheye ariko baravuga neza ko iyo muri giye gukora kari akazi
abarimvyi baba babarondeye canke abandi bantu baba bahari bishika bakabasaba iyindi partie de ivyo bamutavuganye reka mvuge nko kubasaba yuko muhona gumana mukamarana ibihe vyiza muri uwo mwanya biramaze gushikira we canke iyo bishitse umuntu akabwira aterana ntagushimye byagenze uku tukaja mu yindi partie wewe ubifata gute urirekura nkuko bikenewe cyane kuri ivyo ntacuro bivuga ko mugabo ego birabaho ari umuntu ushaka gukorana akumva aragushatse mugasi nibaza ko agushatse nyene ngo nibindi gashaka byo mu rukundo nibaza ko abiri ndabashaka nyene pembere mugabo nimba bo babahaye amaze kubimbwira ya barahari mugabo ntabona ukugura bizi ariko biramaze gushika kandi ukanabemerera ati nta kibazo we can go biramaze gushika ariko sinumva ko nabemereye n'abanki oya cyo menya kimwe niko bimaze gushika akabimbwira kandi kenshi kenshi yes inkumi nyinshi hano onya nibwo mugira ama video hari abatinya ya masene atandukanye wisene uvuga ati iyi script ntayo nokina no bwo umpereza amafaranga ngana gute niye simbona iyo ntokina kubera dufate nk'inzo bavuga ubunya nko ngaha dufate mu gihugu cyacu niyo bavuga wabatinya nuko umuntu yabambaye de pièces iyo nitinyiti ayo nande ndamaze kuyikina uramaze kuyikina wokina nka script wambaye apani slip isanzwe wambaye nk'isiringi no kubera iki none uruma wambaye vyovana n'amafaranga amafaranga yanyuma utokorera baraya amafaranga yanyuma ntokorera sishaka kuyavuga kugira ngo pete cyari urika dukurikirana avuga ati umwana je ararenze fako ndamuzana kare asanzwe yireko dukurikirana cyangwa kurondera Benita azompamagara mugasi ndayivugira kuri kamera icyo ni gikuru mugahara kameme hari amafaranga vrema unambye ntushobora kuza aho tinda kubya tirondera ubundi ego Beni turi mu bintu bisanzwe biharawe hirya no hino reka mvuge neza nko ku bintu kiri ko yabituririmbi abapapa bakuze kuri twari aba baby nakari nka bamwe musanga mwibonerwa na benshi akavuga ati kicuki nyene ngifashe nikuvunira mu mavi nkahita nimanukira abapapa bakuze bakadutwara ama baby cyangwa iki benshi turavuga ati reka tuyumvire tubaze izi nkumi ziwacu eske kugira ngo usohokane n'umutama hari ibisore nka byatwebwe natwe duke tubakeneye muamurabire kuri kintu yikuvuga ati jewe umutama ikintu cyo cyo ntavuga ko kibariki bon je urumva ibintu byose nivuga ku ruhande rw'uwanje jewe vraiment sinovuga ko noba bahara bitwashuga dati ku ruhande rw'uwanje ntawo hari nta mushuga dadi uri gusohokana nawe ntawe ndiga nsohokana nawe nta nura kurondera barahari bandondeye umugabo ntabo ndemera sindabikunda ikintu cya mbere gituma udakunda umushuga dadi kibare iki ikintu cya mbere gituma ntamukunda kwanza icya mbere mbamo nako ari nko guhendana ntaza mbwira akankunda ariko ntashaka ko nibyo abaprofitani ariko nawe urafise nawe ibyo ubushaka none ibyo mbashaka ubundi ataramushuga dadi niyo bibi nkubonye wikundire nka for example wewe nka jewe umpeti wa Kamenge man wewe ukachobera kigishika dadi cyo mu kiriri kimeye ubwiye ati o telefone ati bebe oui ndakene 5 mira cyabwiye ati reka nshire kuri imikasha nanje umbwiye usavye bitano nabwiye ati nzo yagwa dimanche kugira ngo mbe ndacyange igihumbi umba bidatandukanye bize ndabwiye biravana umutima w'umuntu sibyo biravana yego twe dufite ndakunda me biravana bashaka kumbwira ko woyampa muganga yawe egawe hari nigibwira n'akantu ko gutinya iki none amahera sayo wivye nayo baguhaye n'umutima mwiza n'abaguhaye megusa uriyumvira amprise umuntu kuko je ndibaza bagiye shuga dadi nta muntu nyene babagendera ngara bakunda nivyo ntunye vuga nyene donadon rero ndagushaka kibi turabikora ivyo bintu bishaka hama nawe mpa amafaranga ibaze rero umuntu udakunda ane reka buri mu kazi kose rero akazi kose baguhereza inoti nakazi unafanya kazi wanakupatia chako cyane birabaho mugabo jewe Benita nivyo ntibirambako sibuza ntibizombako ya kandi navyo niteze umugabo muri umwanya vraiment ntibirambako ngindane no mushuga dadi gusa nyene ashuga dadi aho bari bubahwe kabisa aho rero urankweza impamvu uvuze ko bubahwe mugabo utabakunda ni urumva abasoka n'abashuga dadi urabashigikiye
je novuga ko ndabashigikira ati nabashigikira gute hari igihe umuntu aba ari mu gashishida k'amafaranga nyene ugasanga ifite nk'umushuga dadi nkuko nyayivuze aramubwiye agacamo umva atabagufashije kandi rero sasa ikintu ca mbere umenya abashuga dadi baratandukanye n'abantu n'abahungu nka wewe basi na kamera mani nawe nyene urumva dufate nk'umushuga dadi ashaka kumubwira urafise ikibazo kumbwira ati shaka amafaranga nanana ntari ndakubwira ati tubonane bikini bikujyandi abantu bavuga banziza ndabi bikini ko ya tenze uca miliyoni nzi urumva batwebwe no cyo kuyanga niko meze muca matumaki ngo ndabi ngo yatore mugabo hari undi murashaka atoki mari mikashasha yako ta bintu birebire urumva cyane cyo batusumbije abashuga dadi gavana ntibikoroga guys ingene batugaya ifoti yo kura agashambara ndakesi bisivyo je nanje ngiye kuzanda barongekera kuri imikashi ubona ko afise crise ni 14 box azambwiye ati mwari mwe banaje bisikiyashe mira musukumia sinzorenda kuguhamagara ariko Klo je harantu haranyuka fresh kandi ivuga ko unyugwisha neza sivyo ibaze office umutipe kandi nk'ubu uri couple ufise umutipe musanzwe kumikundani arakoreka ukigira mu ma videos aho kagenda hariya wiyambariye ubusiki aho byabishuka dadi bisha bikubonera hanyuma ugaca umusaba amafaranga agaca yabura mu gihuze ko ufise igishwa dadi ngima kikurondera nibiya bisha bavuga ati asa iki sinigi profite basize franga kwanza hama inyuma y'iki yacu nifuna na kwepa sha oya kweli wapi abujawa cyangwa ufise mu diaspora ese nandindiriye gumbaye ese nandindiriye umwe ngo wapi stade ari mu diaspora investisa muri byose nta kibazo gihe man arahari kweli mugamo nyene nimba hari si kuvuga ngo hari nyene nkuko twadukundana gusohokana nawe gusa arahari nyene akamfasha sometime nyene nyunda mu byenkintu aranyumva aranahura cyane gose kandi ari kure yanje kandi gose rero mugabo uburyo bwiwe bwose ashoboye arabikora aho hari ndamushimira imari muhetagire namumvuge n'izina no kanye hariho benshi utiye kwagira benshi mugabo kandi nakubwiye vuga basi urudome rutangura rega naca sasa acavyimba ikiganiro azokibona acavyimba rega kibona benshi agomba duhende kibona benshi ariko wamvuze koko arabizi ibintu afasha nyine arabizi adoca yiyumva ntandi hari n'abandi badafasha bro ndakuvuze yamaka ko ndamuhamagara bro ibyo sadoca yimenya kwanje yamaka ko ndamuhamagara bro beno muhamagara gute shushu wanje amuhamagara shushu be ibintu ufasha urabizi ibyinshi cyane aba diaspora bari mu bahwe kweli waze sasa je ndagara kubesore ngaha urasaba wademwa umva baradutaye birondera ibi diaspora kuri kubirunga amadolari bakaja kuvunjisha sisi we tunangayika pana tudimire twetu umwandiki bona kwandika kwishura district wa mwandikie setero ingeso si umuntu upende kwanza sio hapa karibu yenu cyo nibi byo kuko vyamura distance umviza wenda kubwiye kandi sinakubwiye ngo dukunda diaspora dukunda nganye mu Burundi mwe gusa abarundi umuntu nyene pembeni usanga nyene aguhanye nakandi arumva nkono wa pembeni nyene yemvese kandi mudakunda nabo par exemple ndushaka kuba urabona wewe ntabwo dukunda muga naho buri nka mu Burundi mugabo ukamfasha buri kintu nkunda kubwira ikintu ukamfasha naho mpandi nze kubwira nk'ikintu ukaja wumva okay beni imeze kuno reka ndakurungikira bivanye n'ubugenzi mufitaniye sasa hore uranzanye fresh kandi uraboze kunzana neza mwe murakona ko tubafashe sivyo akona ko tubafashe kambwiye ati yana malove je mfise problem nini mfasha nkagufasha mugo twageze ko mwe namwe mudufashe muca mutangura kuduhunga apasas kuki mukora ko tubafasha mwe ntimudufashe urashaka kumbwira ibyo ushaka gufasha none nk'ubu ndashobora kuba numva nyene bana temperature nyene ya ati Klo wallahi je ndahwereye kabisa we mfasha 30 minutes shandi baza ibyo nta muntu wabita kumwiko kuko ndazi ndakwagije kandi ndetse ndiko ndiyagiriza muganda zingira barayo gufasha abubiki je ndavuze ko atawurigera mfasha nimba umaze gufasha umuntu bivuge twumve wowe amaze gufasha uramaze gufasha ndamaze gufasha ariko apana mugabo mu bwo buryo buyobura baye mu buryo buhe ufasha gufashiriza mu buryo
ni bwinshi urazi nyene umuntu ashaka kumufasha ari gutamuhaye ikintu kamanye impanuro kabona ko umufashije ivyo ntibiba twe natwe ibyo tubikora turabafasha tukabahereza amafaranga tukonseye tukabateramisha pandalani mugore namwe erega umuntu afashe asaba ubufasha ku kintu abakeneye jewe muri uwo mwana nta konseye nkeneye jewe muri uwo mwana nkeneye nyene action y'ubufasha ushaka kugufasha peut-être nko nishakira kurya umwumbati zomuronka kabisa kiretse ngira atawaronde ntabe narondeye Chloe yes imbere ko turangiza iganiro kugira ngo ducunguze umwanya ibikorwa Chloe uno munsi ari mu ba video vixen bumve neza yuko ikintu cyonyene abikundira cyo tuma atabiheba cyo bari iki apari yuko uba uhembwa agafaranga gatubutse yo hewe reka ndawutera inkuru je nta bintu nyene byahatari noba ndabikundira nyene kubyo novume hasi no biheba reba no gushatse no fati ariko akanoti kararyohawe ndashaka kuvuga ati je kweri sinzobisubiramo ko manje uja muri video nyinshi ukazubona telefone nga urihe ibikinyiki urakenewe kuno umva baje kumva amahera dufateho usanze uri mu gashida k'amafaranga kaje umva amahera tugenda n'umutima urakwangiraje bateka ngene gusa nyene ibyo sinabigiyemo ngo nuko nabikunda bon novuga gute sinabikunda cyane mugana araryohererwa no mu vixen video ndikunda mubona ko ndibuka nk'ikiga nawe bavuga ngo Jenzo bijamo nkavuga ati wapi mwirabo ibona ukundi kuntu kandi koko nizo yibafasha ukundi kuntu cyarateye n'icuka cy'umugabo mu nyuma birarangiye ariko nayigiyemo ari umuntu anjanyemo ya video nyene ya page nari mfise ubwoba naranabitinya kandi navuga ko ntazosubiramo mugana agiye kurotuka mu manja mu kintu kipewa utateka tena warahonjegere muvuga ati nibitamugwe nukuri kw'Imana kuko we ndashaka kuba nicaye ugasanga kwezi guheza atamagara usangiye mu video ate atatu rega cyama video atatu zamahera ba ubwo nturi muri amwe babijamo kugira ngo birondere 6 bavume wowe wabigiye mugira ngo urondere iki exactement oya nta kintu kinini navuga nagiye kurondera uretse gusa ko hari ikintu usanga nyene ke kurimo kuvumenga ngo gikora entrete nasanze nahora ndi mu dancer naratanga ndibuka tukaje mu bintu by'ama competition ingozi igitega ibintu nk'ivyo urumva ni ibintu nakuze basi nkunda ivyo mu nyuma nyene haza kuyongeza ibindi byo vixen video mugabo ndabikunda uko nyene kandi barabimbujije mugabo impamvu ushaka kubiheba ego abantu bakwimvira ukundi kuntu bigatuma umuntu wese afuse ikize gahera kandi maze guhera n'abahungu benshi kubera ibinyene nkora kandi akubwira ati mani wowe warankunda kweli akazi urumva ico arico gikuru n'umutima w'iki w'umuntu nimba ndabijamo uri umudemu wanje ugiye nimba ndabijamo fisi impamvu ngenda kandi ni kubera ko uraziwe ndagutera inkuru anaje ko tuba dusohokana n'umuhungu mugabo ntumve ndagusabye amafaranga yakubura kumva ko lakini si diaspora no apana turetse n'uwo mu diaspora ku buryo utumva ndakubwiye ngo shunda kinenga amafaranga naye sishobora kwamba nziko arabizi ko ndabijamo sivyo kandi urahe iyo ngiye muri shooting ndamwandikira nkamubwira ati benda giye ibi nivyo ngiye gukora ahubwo bukebera garuko ukamufasha ati baby ngo ndaguheka moya ya kuko mba ndabizi ko ngiye ndamara hafi umunsi wose ntugure connect ntanga nko kwatingaho abantu bakambura none umuntu mwamukundana akabona akuze amasaha ngavuga ati ari mu biki jenga nayi mubwiye rero mu iyo minsi abadi yuko amafaranga abonetse iyo amafaranga narose arabimenya ko batiyagiye muri nani yanose deal yagiye ukora mugabo rimwe rimwe simuza ndamusada sha jese ndakubeshe je nkaho dukundana ugiye muri shooting ebana we hapa mimi hapa bagushooting mbona ukimaliza twatashe rega nari ntana kimwe nikuko Imana rega je haro nabwiye turazumperekeza aranzi haro nk'igido ujamo kasaga mani ro bambaye DPS uri ngaho niko muragize mugira n'umuhungu mu gitanda hari ego basi aho ikintu kicaye gucizere mwajanye ko yagitinga nabandi bahari ikintu abantu badatahura ikimbabaza bibaza ko mwagitinga muri mwenyene ntibatahura ko mwagitinga muri kumwe n'abandi bantu nico kibazo re muga yabo tahuye ko mwagitinga hari abandi bantu pembeni bavuga ati abantu kweri baheza gukora akazano bakagenda ibisiga ni pembeni bayivugana muga vraiment byo mishinda bijamo yes mwisho aka message kuba type barize kubera abashuga dade babatwaye baby zabo yo no kintu bambwira vraiment no babwira ngo
ngo polisi hano yaha ko barinze anje ku bashuga daddy barabakunda mbe yo nazi yuko uwo mushuga daddy usanga bashwanye yuko agaruka kuri wa mutipe mwa mukunda rega ntabikoze ntihame nyine hakageso k'umuntu me gusafise umuntu akunda pembe ku buryo haje none akavuga ati wewe no toramo gatusanga twe mwa mutipe ko avuga ati none ho mushuga daddy azonjana kandi tusanga nanjye amahera shuga daddy baba gatusanga we murasangira kimya kabizi yakura niyo ko arona batipe ubwira ati nakandonde abati be sawa wengine uzura murya amahera hamuzuraje uyo mtu anakwakupendi ndugu yangu nkakubwira ati genda demo wangu namutumana subutu mugabira ba uremera ko biba biriho nyine mugoro umwana uwo muntu afise izindi ntego si rukundo gusa rusanga nafise izindi target kuri wewe ya nuko nyene mugabo rero nabwira abahungu baba baje n'abantu zera n'abashuga daddy batara bademu babo nukuri miyangane bajya koga barabakunda bagiye kwironderera akanoti gusa uburuhiro murababo yes bakoze Ashali TV nari kumwe na Chloe Twitter inkuru tubishanye dutatu kuvyerekeye video vixen ndetse n'abashuga daddy ubukurikira tuzogana kucereka abashuga mami nabo ifoko tunabo tubakora ko baraturembeje ba diaspora muraturembeje ibintu vyabaye ndanse sasa ifoko tuzabikorako so ya my love mwari mu behind the camera Arida Ud umunyacubahiro cyane ndakunda cyane ariko sezere kwa basezere aje na hejeje ni kazi yako nagenzezera abakuzi ba Ashali TV man nta bindi asako mugwa mukurikirana TV kweli je ndakunda kurangiza saba kapera mugo no sinubwe n'umuririmbyi ndi kumwe no mu video vixen sinze ko nakumbiye ati bana rero twereka ibintu utuzungurukire ngene fresh nk'umuntu ariko nacho reka tuvyihoze tubigarukirize mwakoze kudukurikirana nabo twatakarije umwanya nawe mutima barinde cyane kandi mwakoze kudukurikirana gushaka kumpera